kugira ngo duharure imisi yacu, ili tuweze kuhesabu siku turaraba zetu, ukuntu dukoresha umwanya, tuangalie jinsi tunavyotumia muda. Turashobora kuba dukoresha umwanya, tunaweza kuwa tunatumia muda kugira ngo duse neza, ili tupendeze vizuri. Kandi ni vyiza, ariko bihereye kianzia wapi? Mu mutima, ndani ya roho. Petero yaravyanditse, Petro amesema mu cete ciwe ca mbere igice ca 3, Petro wa kwanza 3, reka mbere ku murongo wa 3, ugushaza kwanyu ni kubuko ku rukoba ko gusiba umushatsi, uko kwambara izahabu canke uko kwambara impuzu nziza, ariko kube uko umuntu ahishijwe uwo mu mutima, ugushaza kudashira, niko mutima w'ubugwaneza utekereje, niko kw'igiciro kinini imbere y'Imana. Murazi ko kugira dushaze, unajua kusudi tupendeze, ivyo byose birimwo. Ariko aravuga ngo, lakini anasema ugushaza kwanyu, mapambo yenu ni kubuko ku rukoba gusa, usikue kwa nje tu, ni kubuko gusiba imishatsi gusa, usikue kwa kusuka nywele tu, ni kube uko kwambara izahabu gusa, usikue kwa kuvaa dhahabu tu, canke kwambara impuzu nziza, ama kuvaa nguo nzuri tu, ariko lakini kube uko umuntu w'imbere, kuwe kwa mtu wa mbele ahishijwe, mwenye aliyefichwa. niko gushaza kwera, huko ndio kupendeza kutakatifu, mutima w'ubugwaneza, huo ndio roho ya upole, utekereje ya upole. Umuntu gore yambaye neza, mwanamke ambaye anayependeza araryoshe kuraba, ariko tubikore, lakini tuyafanye, turabe umwanya tubitanga, tuangalie muda tunaotumia, n'umwanya duha igikorwa c'Imana, muda tunaopatia kazi ya Mungu. Si ivyo gusa, sio hayo tu, tumanze dusuzume, tujiangalie kwanza, uko umuntu w'imbere na wameze. Mtu wa mbele je yuko aje? Umuntu w'imbere arashajije, mtu wa mbele je umuntu w'imbere nuushimwa, je mtu wa mbele ni mtu anayetamaniwa?